Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Ntuti bagenzi namwe bakunzi ba RPA ijwi ry'abanyagihugu turabaramukije tubaha n'ikaze muri ano makuru yo kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 19 ndamukiza umwaka w'2021 kuri mikro muri kumwe na Bob Rugurika ingingo nkuru zigize ano makuru. Hirya no hino mu bice bitandukanye by'inkengera z'ikiyaga Tanganyika ubwoba n'agahombo ni byinshi kubera ico kiyaga cyaduze kironona ibitari bike muri ano makuru muraza gukurikira insiguro za bamwe n'abandi. Mu bijanye n'umutekano abantu 11 nibo uruganda rwa RPA rwashoboye kumenya ko bagandaguwe mu bice bitandukanye by'igihugu nayo mu bijanye n'ubutunzi. Ibiciro vy'ikawa vy'ino sizeni vyamenyeshejwe kuri uno munsi mu kiganiro umushikiranganje Deo Guide Rurema yagiranye n'abamenyesha makuru yasavye abakorera muri ico gisata c'ikawa kubahiriza ibiciro vyashinzwe ku mugaragaro. Mukanya turabashikiriza idonido ryano makuru. Reka ano makuru tuyahereye mu bijanye n'ibidukikije aho iduga ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika ribangamiye ubuzima bw'abanyagihugu bo mu bice vya Gatumba na Kajaga hampande y'umuntu umwe yitavye Imana muri indwi twaraye dusozereye. Hari kandi inyubakwa zitari nke zigisugerejwe n'umwuzurira w'amazi akihateze gushika nuno munsi. Reka iyi nkuru tuyibaze mugenzi wacu Chantal Iradukunda. Amazone ya Gatumba na Kajaga bamwe mu banyagihugu bahaba baromotse muri kino gihe bahunga amazi y'ikiyaga Tanganyika yabateye mu ngo zabo. Bamwe amazu akaba yarabomotse. Uretse amazu yo kubamwo ayo mazi yaraduze avogera ibibanza abantu bahora binezerezamo ku mucanga. Byose muri kino gihe birangwamwo amazi gusa. Ayo mazi y'ikiyaga Tanganyika yateye mu mihana, hari n'umuntu yatwaye ubuzima muri quartier ya Mushasha mu Gatumba nk'uko bivugwa n'uyu munyagihugu. Umunsi wa gatanu niho hapfuye umuntu umwe ari muri quartier hagati ariko aragenda kuroba n'ubwato atera kuruka iyo kote Mushasha yose mu kiyaga umva byarafatanye Tanganyika yaraduze amazi yagiye aratembera yose bico birahura amashure yari ku Mushasha yuzuye amazi nayo nyene sigaye n'parcela imwe ku Karagota abantu baravuyeyo iriya tronso yose ameze nk'ikiyaga. Muri kino gihe rero abanyagihugu babandanya guhungira mu bice amazi atashitsemwo. Ubu abantu bariko bahungira hamwe kugira kabiri abandi mu kigendo ko mu kigendo nta mazi ariyo. Amashure yari ku Mushasha abanyeshuri babatabiye aho biga mu mapremizi ku yandi mashure kuri kote yino wa Rubondo ariho naho baci bagenda bashira ku mashure y'amaprive yarahari bagasobiga apremizi imisi yose. Abanyagihugu basaba leta ko yohagurukira ico kibazo byihuse ingaruka zitaraba umurengera. Tukiri kuri nyene amazi ya Tanganyika yaduze haraciye indwi zibiri mu bice vyegereye ico kiyaga muri komine Nyanzarake intara ya Makamba yarononye ibitari bike. Muri kino gihe abanyagihugu bo muri iyo komine bamenyesha ko uruhombo ari runini na cane abadandariza hafi y'ico kiyaga. Reka iyi nkuru nayo tuyibaze Dani Claire Iratwumva. Bamwe mu banyagihugu bo muri komine Nyanzarake bamenyesha ko muri kino gihe haheze iminsi itari mike ubuzima bwarahindutse ku banyagihugu baba canke barangurira imyuga yabo ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika, yaba abacuruza ibiribwa, ibinyobwa, ivyarubwe mu kiyaga, eka n'abahaba bose barakozweko. Uno munyagihugu yaganiriye na RPA aratubwira ibice byabangamiwe n'iryo duga ry'amazi ya Tanganyika. Duhereye ku mweho w'uburovyi wo kumuguruka kiyaga cyaraduze cyane rwose ku buryo abantu bahora badandariza n'imboga iyo zivuye mu mazi ubu batacyadandariza, ubu basigaye badandariza kw'ibarabara. Hama Mukungu ku Rugwiro aho bari basanzwe bubatse isoko rishasha rya kijambere, aho hose Tanganyika yarahateye ku buryo ubu n'inyubakwa zari zubatswe ubu zuzuye amazi. Muri kino gihe hari n'abanyagihugu babona ko baruhiye ubusa bafatiye ku buryo bakoresheje bagerageza kwiteza imbere mu buzima bwabo nk'uko bibandanye bivugwa na rino soko ryacu.
mu kubaka izo nyubako z'iryo soko ku rugwiro abanyagihugu mumwe wese yubaka icyumba kiwe azokoreramo kuko bamuha ikibanza nawe akiyubakira rero abanyagihugu bene izo nyubako z'aho hantu hari hagenewe isoko ubu kuko ubu barababaye cyane bavuga ko batabona ukuntu bazoshobora kugaruza amafaranga yabo nk'imihanda myinshi cyane yari yegereye aho nyene ku rugwiro aho bubatse isoko rishyashya nubwo bitari bwatangure ubu yamaze kwimugwa n'amazi nyene. Turabamenyesha ko iduga ry'amazi y'ikiyaga ca Tanganyika yibonekeje kandi no mu bindi bice vyegereye ico kiyaga tuzobigaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma. Arakoze mugenzi wacu Danikre ratumva amazi y'ikiyaga Tanganyika rero yateye ikivugo ca Bujumbura ngo hasigaye isantimetero 50 gusa ngo ashware ikibanza gishikiramwo ibidandazwa ivyo vyashikirijwe kuri uyu wa mbere n'umushikiranganje w'ubudandaji amahinguriro n'ingenzi mu rugendo yagize kuri ico kivuko. Immaculée Ndabaneze akaba yavuze ko ari ngombwa ko iyo ngorane itorega umuti mu minsi ya vuba. Immaculée Ndabaneze n'umushikiranganje w'ubudandaji amahinguriro n'ingenzi. Urugendo twaje kurukora kuko mwese mwarabonye muri iyi minsi n'itatu iheze isi yose amarezo sosiyo yerekana ikivuko ca Bujumbura catewe n'amazi hamwe bose bibaza bati Bujumbura biraheze biratwawe na gisivya. Cyo gituma rero twaje ngaha kwirabira ivyo bintu niba ari byo kugira turabe n'inyishu yoshoboka mu minsi idatevye cyane. Cyo gituma mwabonye twagendeye hariya hose uru ruhande turi murabona ko rukigendeka muga nabwo nyene nta minsi myinshi kuko naho nyene amazi ari hejuru cyane murabona ariyo henshi yamaze kuvomagurika. Mvuga rero yuko tuteje gutora inyishu n'ingoga cyane kugira ngo ntidutakaze ibintu byose biri ngaha kuko n'ubutunzi bw'igihugu buzoba bugeramiwe. Bituma rero twaje ngaha kugira twirabi kugira dusabe twese tuje hamwe dutora inyishu kuri iki kibazo kandi ntangeka tuzogitora. Manye ko twafatanije n'abatwara ikivuko ca Bujumbura n'abatwara autorité maritime kugira tuje hamwe twaje kugira ngo turabe n'ingoga dutora inyishu ko murabona ko ijuru ryo riguma rirungika imvura na gahengo izoduha. Ubu rero reka tuje ku gikorwa turabe ico twokora cihuta. Amafaranga yababaye miliyaridi 2 rero ngo niyo akenewe kugira ngo ikivuko ca Bujumbura gishobore gusanurwa nkuko umushikiranganje Immaculée Ndabaneze yabimenyesheje. Tukivuga ibijanye n'ibidukikije ihindagurika ry'ibihe niyo ngo ntandaro y'iduga ry'amazi ya Tanganyika ryabaye haraheze indwi zibiri mu bice vyegereye ico kiyaga. Insiguro zatanzwe kuri uno wa mbere na commissaire de police Anise Nibaruta arongoye urwego rw'igihugu rujejwe gukinga ibiza hamwe no kugarukira kubahuye navyo. Ibiharuro vy'abakozwe ko niyo myuzurira muri kino gihe bikabandanya vyongerekana. Tega amatwi Aniseti Nibaruta. Aya mazi rero ahanini ava ku mvura nyinshi twagiye turaronka kubera ihindagurika ry'ibihe. Ayo mazi rero araba menshi uburyo rero yaciye atangura kuduga aratera imihana arabangamira amabarabara arabangamira ibivuko cyane cyane ikivuko ca Bujumbura muzi ko gifise uruhara ntangere ku butunzi. Twaragiye mu Rumonge turashira amakaye abana bari mu miryango yimutse kubera amazi n'abana bava mu miryango 234 yarebura amatari intara ya Rumonge yari yatubariye ariko tugiye yo twasanze imiryango yabaye myinshi kuko imiryango twabonye ku ndwi iheze twaragiyeyo twasanze mu bice za Kanyenkoko Nkayamba n'ahandi naho ni mu Rumonge twasanze imiryango itakira 234 twasanze ahubwo ari 482 kuri ubu itegerezwa mbere no kuba yari yongereye gusumba. Twarabonye imiryango yatayizabo muri komine Muhuta yari imaze kurenga 240 no muri komine Bugaramaho twaharura imiryango irenga 750. Rero ikindi twebwe turiko turakora nuko saba abantu bose batewe n'aya mazi yuko bovayo kuko aya mazi aduga akonona amazu akabasatira mu mazu adugana kandi n'ibinyabuzima bishobora konona ubuzima bw'abantu. Tuzovugana n'intwaro cyane cyane yo mu ntara ya Rumonge turabe yuko abo bantu mbega ni ngombwa yuko tugira isite nk'uko mubibona twazigize kuri aba bantu bo mu Gatumba ndetse no ku munsi wa kane tuzojayo twashiriye ifungurwa n'ishira hamwe PAM hanyuma nishira hamwe OIM n'abandi tuzobashikira abanyarumonge ibikoresho byo gukinjika ibikoresho byo kuvoma amazi n'ivyankenerwa byo kwifuka. Rero mu rwego rw'igihugu rujejwe gukinga ibiza n'ubutabara aho byashikiye tugiye gutunganya inama nini aho tuzotumira abahinga kugira ngo baganire baterere ivyimviro kugira ngo turabe ico twokora. Mu buhinga bw'ivyuma batumirira amate mu kanya dutandukire igisata c'umutekano.
RPA. Ikiziga c'umwana w'umuhungu caratowe ku mugoroba wo kuri uyu w'Imana ku mutumba Bitezi uri muri zone Gasibe komine Matana mu ntara ya Bururi. Ababonye ico kiziga ubwa mbere bamenyesha ko bagisanze mu mwonga bita Kidimbagu usanzwe ucugwamwo ibizuku vy'ishirahamwe Onatur. Uwo mwana yoba yari afite imyaka 13 akaba ngo yari umwungere w'impene. Amakuru dukura ku mutumba Bitezi avuga ko umufasoni yaragirira izo mpene yarindiriye ko uwo mwana azicura arabura, ariko guca baja kurondera aho yari aragiriye. Ayo makuru nyene amenyesha kandi ko uwo mwana yishwe akerejwe imbugita ndetse n'impene zimwe ziribwa. Amasoko ya RPA avuga ko hamaze gufatwa umuntu umwe yafatanywe izo mpene, muri kino gihe akaba afungiwe mu gasho ka komine Matana. Tukivuga ibijanye n'umutekano, abantu 11 nibo uruganda rwa RPA washoboye kumenya ko bagandaguwe mu ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Burundi muri iyi ndwi twaraye dusozerewe. Muri abo 8 bishwe barashwe. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Kwizera. Umuntu wa nyuma uruganda rwa RPA rwashoboye kumenya ko yagandaguwe ni umwana w'imyaka 13. Ikiziga ciwe catowe kuri w'Imana ku mutumba Bitezi akarewe izosi. Ku munsi wa gatanu naho mu ntara ya Mwaro abantu ndwi barishwe barashwe n'abantu batashoboye kumenyekana mu gihe bari kwivuna kanyota mu nywero buri ku mugwa mukuru wa komine Rusaka. Amakuru dukura habereye iryo bara amenyesha ko abantu 8 bamaze gufatwa ku mvo z'amatohoza. Kuri uwo munsi nyene mu gisagara ca Bujumbura ikiziga c'umuntu w'umugabo caratowe mu muserege uri kwibarabara gitiriwe ndamukiza muri zone ya Kinindo. Ababonye ikiziga bavuga ko bigaragara ko uyu muntu yishwe akubiswe ikintu mu mutwe bafatiye ku kuntu umutwe wari uhomberanye. Kuri uwo munsi nyene wa gatanu uwitwa Selemani Niyonzima w'imyaka 39 yaratowe ari kiziga mu ishamba riri ku mutumba Musenyi zone Munagano muri komine n'intara ya Muyinga. Amakuru dukura muri iyo zone avuga ko Selemani yishwe anizwe n'abantu batashoboye kumenyekana. Abantu babiri bakaba barafashwe ku mvo z'amatohoza. Uyundi yamenyekanye ko yagandaguwe muri ino ndwi twaraye dusozereye no witwa Jean-Marie Nshimirimana. Yishwe arashwe n'umusirikare yitwa Fidel Kwizera w'ipete rya Caporal Chef. Hari ku munsi wa kabiri ku mutumba na zone Buringa komine Gihanga y'intara ya Bubanza. Ubagirizwa icaha akaba yarahagaritswe. Reka ubu naho tuvuga ibijanye n'agateka kazira muntu, aho ngo urudandazwa rw'abantu rukogwa mu Burundi atari agaseseshwa rumuri, naho umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni yabihakanye imbere y'inama nshingamateka na nkeguza amateka muri ino ndwi twarangije. Mu misi yahera inzego zitandukanye z'igihugu mbere harimo na leta Alain Guillaume Bunyoni asanzwe arongoye zaremeje ko urwo rudandazwa rw'abantu ruriho mu Burundi. Reka inkuru tuyibaze Elvis Niyomwungere. Kuba maso mu gutanga ibitabo by'inzira kugira ngo babone hakiri kare abantu bashobora kugirirwa ayo mabi. Iryo ni ijwi rya Prosper Ntagwamiye, umunyamabanga akaba n'umuvugizi wa leta y'u Burundi, aho ari kuwa 24 Kigarama ashikiriza icegeranyo cy'ivyapfunditswe mu nama y'abashikiranganje. Nyuma yo kwemera ko urudandazwa rw'abantu ruriho mu Burundi, iyo nama y'abashikiranganje yasabye ko amashirahamwe abikoramo ahagarikwa. Inama shikiranganje yarashigikiye ibiri muri urwo rwandiko isaba ko amashirahamwe afite uruhara muri uko gufata bunyamaswa abo bantu afutwa hanyuma agakurikiranwa n'amategeko, eka n'uwo wese ku giti ciwe yoba bisemwo uruhara nawe nyene agakurikiranwa. Iyo nama n'umushikiranganje Bunyoni yarimwo yaranemeje ko Barundi kaje batwana muri urwo rudandazwa bacugwa bufuni na buhoro. Abagize leta banasanga bikwiye ko ifata ingingo yo kubihagarika, atari ivyo ikazokwagirizwa nayo ko ifisemwo uruhara. Kubera ivyegeranyo bimaze gushikirizwa bivuga ko abo bigeme n'abakenyezi bacugwa bufuni na buhoro bagafatwa bunyamaswa, kandi leta ikaba ari itegerezwa gukingira Abarundi aho bari hose, ico gikorwa cyo kujana abakozi hanze y'igihugu nicoguma mu minwe y'abikorera izabo gusa, kuko leta yohava iregwa ko ifise uruhara mu icugwa bufuni na buhoro by'abo bantu. Ivyo ariko umushikiranganje wa mbere Agirere Guillaume Bunyoni yahavuye abihakana imbere y'inama nkenguzamateka na nshingamateka zikoranye hari kuri wa 15 z'ukwezi. Mu makuru yacu azokurikira tuzobashikiriza ivyavuzwe n'uwundi mutegetsi n'intumbero atanga kuri bamwe mu boba bari mu rwo rudandazwa. Umushikiranganje Bunyoni yitugukwiragira isi kurondera akazi biciye mu kinywabi.
Reka tubandanye n'ibijanye n'agateka na muntu aho abanyagihugu bo ku mutumba Mwarusi komine Rutovu ni mu ntara ya Bururi batewe umutima uhagaze n'ingendo y'ukudahana iriko ishinga imizi ku mutumba wabo. Akarorero batanga na kimbonera kure yigize Kagarama Ruganda cyane cyane mu guhohotera bigeme abo adashurashuje ababoreza igufa. Abanyagihugu bakavuga ko mu byaha vyiwe iyo mbonera kure ategwa impigi n'abatware. Reka inkuru tuyibaze mugenzi wacu Eloge Niyonzima. Haraheze igihe bigaragaye ko imbonera kure ku mutumba Mwarusi komine Rutovu intara ya Bururi izwi ku izina rya Ndagijimana Gerard yashurashuje ikagira ko igatera inda umwana w'umwigeme yiga mu mwaka w'indwi. Biciye kure igipolisi carataye muri yompi iyo mbonera kure. Inyuma y'ukwezi kumwe afunzwe abanyagihugu babonye abatura kwa maguru. Twaraguye mu gahundwe abenegihugu bo ku mutumba Mwarusi aho tuboneye Ndagijimana Gerard yidegembya inyuma yaho afatiwe n'igipolisi yagirizwa gutera inda umwana w'umwigeme yiga mu mwaka w'indwi yahora yigisha nk'umukubitakizi kuri sekominare yo mu Mwarusi. Yagize gukoza ukuguru hanze asanga bamutegereje amabanga mashasha agenwa gutoza amakori. Bakera ivyatsi iyo ngendo yuko abagirizwa amari atandukanye baca bashimirwa mu guhabwa ubundi butware. Ndagijimana Gerard ubu akaba ari umutoza kori ku mutumba wa Mwarusi mbere no muri zone ya Muhwezi. Ariko arangura ayo mabanga yashinzwe yafashe umwana w'abigeme amwahuka igiti. Uyo mwigeme yazize kuba mubajije igituma atagomba kumubuguza nk'abandi. Yahitanye umwigeme ashoye imboga ku mutumba wa Mwarusi asanzwe avuka ku mutumba wa Murandi zone Gitaba komine n'intara ya Makamba amukubita inkoni nk'inka iry'urugo. Yamwabiriza ko ariko aramwishuza amafaranga ya tagisi aho uwo mwigeme yagira ati namuhaye $500 none abandi bami bakijana subiza ryasigaye. Mwomenya ko Ndagijimana Gerard n'uwo bubakanye muri kino gihe ari umunyeshuri yatesheje ishure kugira ngo bafukafuke abajejwe intwaro bamugira inama yo gutwara uwo mwigeme amugira umutambukanyi wiwe. Arakoze mugenzi wacu Eloge Niyonzima. Reka ubu naho tuvuga ibijanye n'agateka na muntu ariko mu gisata c'ubutungane aho urunani rw'amashirahamwe y'abarundi baba mu bihugu vya Buraya FODIB mu mpfunyapfunyo rusaba umukuru w'igihugu kurekura vy'agatekanyo Clement Nkurunziza amaze imyaka 3 afungiwe mu iboro rikuru rya Ngozi. Clement Nkurunziza yatahukanywe akuwe mu gihugu ca Amerika akaba ariko muri kino gihe yagirizwa ngo uruhara mu bwicanyi bwakorewe abanyeshure bo mu bwoko bw'abahutu muri kaminuza y'u Burundi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1995. Ivyo Clement Nkurunziza yamirira kure eka mbere n'abatari bake mu bakurikirane hafi iyo dossier bakamenyesha ko harimo ibinyoma vyinshi. Mwikete bandikiye Evariste Ndayishimiye kuri uyu wa 18 Rusama ubu mwaka turimo urunani FODIB ruributsa utunenge twagiye turibonekeza muri urwo rubanza. Kurikira Oscar Butare arongoye urunani FODIB. Twashimye kwandikira umukuru w'igihugu kubera ko aho dossier igeze uyu munsi niwe wenyene ashoboye kugira icyo ayikoze ko kandi ashobora gusaba ko Clement Nkurunziza yobura na yidegembya kuko ukuntu ibintu byagiye biragenda ubutungane abacamanza barerekanye ko bafite aho bahengamiye muri urwo rubanza. Ikindi nuko umukuru w'igihugu mu ijambo yavuze igihe yari karimbikwa yaratanze icizere avuga ko agiye kugira amareforme mu bucamanza bizotuma abantu badafungwa gutyo bafungirwa ubusa, bigaduha icizere yuko akurikije yavuze ujya munsi yariko arashikira ubutegetsi Clement Nkurunziza ntiyosubira kurara n'umunsi umwe mu gasho. Tugomvye kwibutsa nuko Clement Nkurunziza yafashwe kuri aeroport y'Ibujumbura itariki 22 z'ukwa gatatu mu 2018 aho yari yurutse indege imukuye muri leta zunze ubumwe za Amerika. Yafashwe atamutahe wo kumuhagarika uhari. Muri ico gihe yaciye amara indwi zibiri mu gasho k'iperereza. Mu nyuma yaciye arungikwa mu ibohero rya Ngozi aho akiri gushika n'umunsi. Yagiriza uruhara rwiwe nk'uwararongoye ishirahamwe ya SER y'abanyeshuri bo kuri Université y'u Burundi mu bwicanyi bwabaye mu 1995 aho haba ubwicanyi bwakorewe abanyeshuri b'abahutu muri ico gihe. Amakuru yo kwizera na Clement Nkurunziza wenyine yagivugiye ntiyaragitwara ASER ico gihe c'ubwo bwicanyi.
abavoka nawe nyene bagumye berekana ko habaye amahinyu vice de procedure mu rubanza rwiwe ariko nicabujije ko ubutungane bucamanza buheza bukamucira urubanza rw'umunyororo w'uguherayo mu nyuma yaratangaye gose agiye yumva ubu vuba cyane mu kwezi kwa kabiri hariho dosiye yindi shasha isubiramwo ivyagirije nk'ivyo muri dosiye ya mbere muga iyo dosiye akaba ari shasha ije igatuma dosiye ya kera ibirahagaraye kugira bige urwa kabiri bivuga ko abayafunzwe bidakurikije amategeko. Mu buhinga bw'ivyuma batumirira mate mu kanya tuvuge ibijanye n'imibano. Abanyagihugu baba muri quartier Muyaga zone Gihosha mu gisagara ca Bujumbura baramangamiwe n'umunuko uva ku bicafu vy'ihinguriro ryitwa ABCG riri muri iyo quartier. Abo banyagihugu bakavuga ko aho bigeze bahagaritswe umutima nuko bashobora kwandura ingwara ziturutse kuri ubwo mwuka mubi. Reka inkuru tuibaze Eric Niyonzima. Ihinguriro ABCG yineza na neza inyuma y'inyubakwa z'uburaro bw'abigisha ishure ryisumbuye ry'imyuga ETS Kamenge muri quartier Muyaga ya zone Gihosha ikaba rimaze imyaka 3. Abanyagihugu baba muri iyo micungararo baganiye na RPA bamenyesha ko babangamiwe cyane n'umunuko uva muri iryo hinguriro ndetse bakaba bafise amakenga no kumagara yabo. Uyu munyagihugu waho mu Gihosha arabitwiganira. Harimo ihinguriro risanzwe rihingura amata na fangasi sinzi n'ibindi bihahingurirwa ariko twebwe abanyagihugu biradutera ubwoba kuko haravamwo iminuko hari igihe bagomorora sinzi ko baba basheshe ibideshe bikaza bikatumukira abana bakamererwa nabi biratumukira bikatubabaza cyane kuko bica hagati y'ikigo cya ETS n'imihana ya Ecosate bikamanuka hariho akabare kakira abantu benshi barakazi aho bita kwa Duwaniye aho hose bigenda biratumukira. Isoko ryacu aho muri quartier Muyaga rimenyesha ko bagerageje gushikira ico kibazo abarongoye igishira hamwe cyo kimwe n'abarongoye ishuri ry'imyuga ETS ari naryo ricumbikiye iryo hinguriro ariko vyabaye vy'ubusa kuko biciye amatwi ariko gusaba abajeje intwaro muri iyo komine kubagarukirako. Mu ruganda rwa LPA nitwashoboye kuronka abarongoye iryo shira hamwe ABCG cyo kimwe n'abarongoye quartier Muyaga na zone Gihosha kugira ngo bagire ico bashikije kuri ayo makenga. Reka ubu naho tuve mu bijanye n'imibano turabe ibijanye n'intwaro ibereye aho abapolisi bakorera ku mutumba Kinyinya muri komine Matana mu ntara ya Bururi bagirizwa kwaka ibituri abanyagihugu baragirira mu myonga. Ivyo bakora ngo babifadikanije n'imbonerakure. Abanyagihugu baho ku mutumba Kinyinya bakavuga ko ababafumbatishije nyabuna ngo baheza bakaragira muri iyo myonga n'ukonesha mbere bakonesha ngo atankomanzi. Reka inkuru tuyibaze mugenzi wacu Gilbert Niyonkuru. Amafaranga 100 ku nka niyo yako abanyagihugu bafashwe baragiye mu muyonga ku mutumba Kinyinya muri komine Matana mu ntara ya Bururi. Abanyagihugu baho bavuga ko atozwa n'imbonerakure hamwe n'abapolisi ababafumbatishije ariko ngo barabareka bakaragira mu muyonga kandi bibujijwe. hano bari kwikorana mu mwonga mugabo numva ntibaheza kubahiriza abo bose bagira bakije ku ruhande kugira ngo aribo baragira wewe n'umukene wewe naho yosengera uje baguhamagaye bakaca bajana gupfuka bakubwira ko bamande y'inka y'ibihumbi ijana urumva yabasanga inzoga niyo baheza bagakoresha. Akarora abanyagihugu batanga nako ku munsi w'Imana uheze abafashwe ngo baciye batanga igiturire barabareka n'ubu ngo ntibasiba ko haragira. Kalonda ku munsi wa Mungu ari kaza kuyarisha mwonga wo mugakoma hariho wakia telefone yitwa Yozefu batanu bambere nibo bose bashibaraza barafata barabahaje mu bicumbi mugabo nawe uza kurara n'isahani haragiye mwonga ashikira kuri pata. Abanyagihugu bo ku mutumba Kinyinya muri komine Matana basaba ko bose bofatwa kumwe hakareka gukoreshwa akarenganya. Ntitwashoboye kuronka Dieudonné Nkunzimana musanteri wa komine Matana kugira ngo agire icyo ashikirije. Arakoze mugenzi wacu Gilbert Niyonkuru. Ubu naho reka turabe ibijanye n'ubutunzi aho ikiro c'ikawa nziza bita cerise A kizogugwa ngo amafaranga amajana 7 y'amarundi, ikiro c'ibisobwa bita cerise B
naco kigugwe amafaranga 350 ku matonorero yose yo mu gihugu c'u Burundi muri iyi season y'umwaka w'ibihumbi 2021 ushira uw'ibihumbi 2022. Ivyo vyashikirijwe n'umushikiranganje yajejwe uburimyi ubworozi n'ibidukikije aho yamenyesheje kandi ko abarimyi bazoronka agahembo kabo ka mbere mu kwezi kwa gatanu, agahembo ka kabiri gaheze kaboneke mu kwezi k'umunani. Mu kiganiro yagiranye n'abamenyesha makuru kuri uyu wa mbere, Deogide Rurema yasavye abakorera mu gisata c'ikawa gukurikiza amabwirizwa ajanye n'iyi season. Tuhamagarire abakorera mu gisata c'ikawa bose gukora bitunga kandi bubaha iryo tegeko, bibuka kandi cyane cyane ko bibujijwe gutera ikawa imuhira, kuko ikawa yaba nziza cyangwa ikawa y'ibisobwa itegerezwa kwakirwa kwitonorera. Ikawa rero itonorewe imuhira ishobora kuboneka bivuye ku mvo izi cyangwa ziriya. Urwego odeka ruzozigura ruzihesha agaciro ku giciro kizomenyeshwa hageze. Ibibanza byegeranirizo birabujijwe mu turere twose turimo amatonorero, aho bikenewe ko ivyo bibanza bishigwa ku neza y'abarimyi na cyane cyane mu kubapfunyiriza urugendo bofata batwaye ikawa ku matonorero. Urwego odeka nibwo bwonyene butanga ubwo burenganzira kandi bukaraba uwuruhabwa hisunze igicapo cerekanaho buri shirahamwe rifitiye itonorero. Abazoramuka baronse ubwo burenganzira basabwa kwirinda gukoresha wa mugenzo mubi wo kuriha amahera ikibiriraho amakashi canke bimwe bita kumena amaso. Uzofatwa abikoze canke yihaye ibibanza azofatirwa ibihano, harimo no kwakwa uburenganzira bwo gusubira gukorera mu gisata c'ikawa. Umushikiranganje Deogide Rurema amenyesha ko mu season iheruka y'umwaka w'ibihumbi 2020 ushira uw'ibihumbi 2021 habonetse amatoni y'ikawa y'ibiturumbugwe arenga ibihumbi 73, ni cya kabiri kirenga gato c'umwimbu w'ikawa wari witezwe. Ivyo ngo vyaturutse kwihindagurika ry'ibihe. Reka batumirira amate mu buhinga bw'ivyuma mu kanya dutandukire ibivugwa mu makambi y'impunzi z'abarundi hanze y'igihugu. Mu ngorane zihanze y'abarundi bahungiye mu ikambi ya Nakivale mu gihugu c'u Buganda ngo harimwo ubukene bw'uburyo bwo kwirihira amashure. Muri kino gihe rero isi ihanzwe n'akaranda ka coronavirus, amafaranga y'ishure ngo yariyongereye ku rugero runini haba mu mashure mato mato canke mu yisumbuye. Ivyo rero ngo vyatumye igitigiri kitari gito c'abana bata amashure. Tega amatwi umwe muri izo mpunzi. Ikibazo cyacu cyaduka nuko baciye bongereza minervare, kuko ubu nta mwana ataha ivyo bita abadeskora. Ubu bose barabodinga barara ku mashure, no kuvuga ngo za minervare zaraduze, zimaze kuduga. Murabona ibihe turimwo n'agafashanyo dufata, urumva ko akagabanije ku bantu bafise abana biga kabisa, bafite ibibazo bikomeye cyane ubunye kubijanye no kwigisha abana. Kuri section primaire naho nyene bariko bagenda bahamagara, ubu bari bageze guhamagara abana bo mwaka wa gatanu n'umwaka wa kane. Nabo nyene bariko bagenda baprogressa bamanuka buhoro buhoro, kubahamagara bake bafasura ku mashure. Hanyuma nyene nkuko babigize ni mu ntumbero yo kwirindikiza ruhonyanganda corona, nico gituma benshi nk'abaje abana bo mu masegondera akenshi bo baguma ku mashure. Aba nabo bataha nabo baba primaire, nabo nyene bafite arukuntu babategeka yuko bagenda bambaye ubufukamunwa. Ariko ibe ku masegondere ibe ku maprimaire hose minervare zagiye ziyongera, no kuvuga ngo dufite ikibazo cyane cyo kushirira abana bacu amashuri. Minervare zariyongereye cyane gose, ubwo rero zimaze kwiyongera, ubona kuvuga numva mucamuvyumva ko ingaruka mbi haciye haboneka abana benshi baheba amashuri kuko ama minervare yarabuze. Nk'ubu nk'aho abana bishura 50 ku trimestre, uwagira bishura 80. Aho abana bishura 90 kuri secondaire,
urumva ariko bariko barishura ibihumbi 190 190 nyene urumva amafaranga yariyongereye ku buryo kugira ngo abana bige muri nakivare higa umwana yifise. Reka tuve mu ikambi y'impunzi mu gihugu c'Ubuganda dusimbire hariya mu ikambi z'impunzi mu gihugu ca Tanzania aho hari umunezero mu barundi bari barahungiye muri ayo makambi y'impunzi mu gihugu ca Tanzania kubera ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu ca Tanzania bwasubiriye gutanga uburenganzira bwo gukora ikibazo bita NECTA gikorwa mu mashure y'impunzi mu ntango y'uwo mwaka w'ishure uriko urasozegwa. Abanyeshuri bo mu myaka ikora ico kibazo bari baramenyeshejwe ko ico kibazo ngo gisanzwe gikorwa mu mpera z'umwaka w'ishure kitazokorwa, bari babwiwe ko bazogikorera mu gihugu cabo c'amavukiro ariko bakanezerezwa n'iyo hinduka y'iyo ngingo. Reka tutega amatwi umwe muri izo mpunzi mu ikambi ya Nduta. Kubuza abana gukora ikibazo ca NECTA ni kimwe mu bihano vyinshi vyafatiwe impunzi kugira ngo zitahuke mu gihugu c'u Burundi. Kubona rero uyu mwaka abanyeshure bari mu makambi y'impunzi yahungiyemo abarundi bazoshobora gukora ico kibazo, tubona yuko ari nk'agahengwe kabaye ku bana b'impunzi bari mu mashure yo mu myaka y'icenda hamwe n'abari mu masomero arangiza umwaka w'ibisata basanzwe bigamo. Ubu muri kino gihe bariko barigana ingufu n'ishaka mu vyigwa vyabo kuko bazi yuko bazokora ikibazo ca NECTA mu minsi iri imbere kibaha uburenganzira bwo kwiga amashure yisumbuye kuri bamwe, abandi nabo amashure ya kaminuza. Ni mu gihe kuva umwaka ugitangura bari barahebujwe yuko ata kibazo ca NECTA kizosubira gukorwa mu makambi y'impunzi. Nshuti bagenzi namwe bakunzi ba RPA, naha turangirije ano makuru yo kuri uyu wa mbere. Kuri mikro mwari kumwe na Bob Rugurika, nkaba ndabifurije kubandanya muroranirwa mu byanyu no mu banyu. Reka nshimire bagenzanje bamfashije gutororokanya ano makuru, tutibagiye abari mu buhinga bw'ivyuma bakoze ibishoboka kugira aya makuru abashikire. Irindi sango ry'amandi makuru nejo nk'aya mango, hagati aho Imana ibandanye ibazigama.